abavutse rero kuri itariki reka mbahere kuwitwa Sir Alexander Matthew Busby. Iyaza kuba kiriho abayujuje imyaka 121. Uyu ni umunya Scotland wakiniye Liverpool na Manchester United ariko agahesha ibikombe byinshi Manchester United. Nawe yavutse ku munsi nk'uyu. Uyu mugabo yatoje Manchester United inshuro ebyiri kuva mu 1945 kugera mu 1969, agaruka mu mwaka w'1970 kugera muri 71. Mu myaka 25 yatoje Manchester United yayisigiye ibikombe 13 birimo Champions 5, FA Cup 2, Community Shield 5 na European Cup yaje guhinduka Champions League. Imwe yayitwaye mu mwaka w'1937-38 maze icyo gihe umutoza wa mbere uyegukanye atoza ikipe mu bwami bw'Ubwongereza. Busby yaje kwitaba Imana ku itariki ya 20 Mutarama mwaka w'1994. Kuri ubu kuri Old Trafford, stade ya Manchester United yubakiwe ikibumbano gihoraho kibutsa abakunzi b'iyi kipe ibikorwa uyu mugabo yayikoreye. Uyu mugabo kandi yarakotse impanuka y'indege, impanuka yabereye i Munich Air Disaster. Ibi byabaye mu 1958. Undi wavutse kuri itariki yitwa Luca Toni, uyujuje imyaka 45. Uyu yahoze ari rutahizamu ukomeye, yabaye directeur sportif wa Chievo Verona. Uyu mu kariyeri y'umupira w'amaguru, cyane ko uyu mugabo yakiniye amakipe 12 yose yo mu Butaliyani. Igihe kinini yagikinye mu makipe yo hasi, gusa mwaka wa 2003-2004 yatsinze ibitego 30 bifasha Palermo kuzamuka ndetse no kwegukana igikombe cya Serie B. Bageze mu cyiciro cya mbere ntiyarekeye kwitwara neza cyane ko ku bitego 20 yatsindiye mu cyiciro cya mbere byatumye ikipe ikizamuka ibona tike yo kwitabira amarushanwa yo ku mugabane w'i Burayi. Nyuma y'ibihe byiza yagiriye muri Palermo, uyu mugabo yahise abengukwa n'ikipe ya Fiorentina nayo yayigiriyemo imyaka 2 myiza. Hanyuma mu mwaka wa mbere hari yahatsinze ibitego 31 byamugize watsinze ibitego byinshi muri Serie A, Capo Cannonieri. Ibi bitego nibyo byinshi byari bibayeho kuva muri sezo y'1958-59, bikaba byanatumye anaba top scorer w'Uburayi bwose, European Golden Shoe, akaba ari nawe Mutaliyani wa mbere wari urwegukanye. Nyuma yo kwitwara neza yerekeje muri Bayern Munchen, aho mu mwaka wa mbere yatwaye ibikombe 3 byose bikinirwa mu Budage, 2007-2008 yabaye top scorer wa Bundesliga n'ibitego 24 ndetse n'aba top scorer wa European League n'ibitego 10. Uyu mugabo yaje kugaruka iwabo mu Butaliyani maze muri 2014-2015 yongera gukora amateka yo kuba top scorer akuze kurusha abandi ku myaka 38 y'amavuko. Mu ikipe y'igihugu yayigiyemo mbere gato y'igikombe cy'isi cya 2006 anayifasha kugitwara. Luca Toni amateka ye ni maremare, gusa icyo wamenya ni uko ari mu Bataliyani bake babashije kurenza ibitego 300 muri kariyeri zabo. Gusa ibitego 322 bimushyira ku mwanya wa 4 mu Bataliyani batsinze ibitego byinshi. I Bogota muri Colombia ku munsi nk'uyu umwaka w'1988 nibwo bibarutse Semababa winga wa Juventus witwa Juan Guillermo Cuadrado Bello, uzwi ku izina rya Cuadrado. Uyu musore uzwiho umuvuduko yaba afite umupira cyangwa atawufite, uyu munsi yujuje imyaka 34. Uyu mugabo winjiye ku mugabane w'Uburayi mwaka wa 2009 aguzwe na Udinese, nayo yaje kumutiza muri Lecce hanyuma ikamugurisha muri Fiorentina, ari naho Chelsea yamukuye ikamutwara mu Bwongereza. Gusa yaje gusubira mu Butaliyani aguzwe na Juventus mwaka wa 2017. Nyuma y'imyaka 2 atirwa n'iyi kipe. Uyu mugabo akinira ikipe y'igihugu ya Colombia kuva 2010 aho yari kumwe nayo mu bikombe by'isi 2014 n'icya 2018. Akaba yaranayifashije kwegukana umwanya wa 3 muri Copa America Centenario. Mu bikombe amaze gutwara harimo icyo yatwaye muri Chelsea 2014-2015, Football League Cup 2014-2015. Harimo kandi ibyo yatwaye muri Serie A mu ikipe ya Juventus, birimo icyo muri sezo ya 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 na 2018-2019. Yatwaye kandi Coppa d'Italia ya 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Atwara na Supercoppa d'Italiana ya 2018. Mu bitabye Imana kuri iyi tariki barimo witwa Marcelino Campanale, umunya Espanya woza akina nka myugariro wa Real Avilés.
yakinye kandi muri Sevilla, Deportivo La Coruna ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Yitabye Imana kuri itariki mwaka wa 2020 afite imyaka 88. Naho ibihe by'ingenzi tutakwirengagiza byanze tariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Ibyo tubihere mu mwaka w'igihumbi 1982 ku itariki nk'iyi ku nshuro 26 hakinwa European Cup. Aston Villa yatsinze Bayern Munchen igitego kimwe ku busa mu mukino i Rotterdam mu Buholandi. Igihumbi 1983 ku itariki nk'iyi Los Angeles Lakers yashyizeho agahigo ko kubona Lancin Frank ya cyane mu mukino umwe wa playoffs ya NBA. Igihumbi 1993 ku itariki nk'iyi ya 26 Gicurasi ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League ku nshuro yayo ya mbere yitwa gutyo, Marseille yatsinze ikipe ya Semira igitego kimwe ku busa. Uyu mukino wabereye i Munich mu Budage. 9 ku itariki nk'iyi ya 26 Gicurasi ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League ku nshuro yayo ya karindwi yitwa ityo, Manchester United yatsinze Bayern Munchen ibitego 2-1 mu mukino wabereye mu mujyi wa Barcelona muri Espagne. 2004 ku itariki nk'iyi ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League ku nshuro yayo ya 12 yitwa ityo, FC Porto yatsinze AS Monaco yo mu Bufaransa ibitego 3 ku busa, umukino wabereye Gelsenkirchen mu Budage. 2015 ku itariki nk'iyi Cleveland Cavaliers yabaye ya mbere muri NBA ariko mu gice cy'iburasirazuba, NBA Eastern Conference. 2018 ku itariki nk'iyi ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League wabereye i Kiev, Real Madrid yatsindiye Liverpool ibitego 3-1 maze iba itwaye iki gikombe inshuro 3 zikurikiranya na Zinedine Zidane, aho umutoza wa mbere utwaye iki gikombe inshuro 3 zikurikiranya.